Take me back. Now she take we see. Take me back. Bime amatwi bazovuga baruhe nakindi biyumvira taruguteranya basomara ingwi bacanira amabuye naco bokora co tuma duhebana umviriza ngucira agace kibondo ico womenya harabasi b'urukundo bagateranya bashaka guteranya bazoryoherwe nitwamara kwangana bamara imirambi joro n'umurango bibaraguza bavuga amajambo bafise imigambi y'ukutwanganisha kuducanishamwo n'ukuturyanisha yamara bebe nawe uzokunyankisha ico narahiye nawe uzokumpebesha bazovuga nibaruha bazonuma basomara inkwi bacanira amabuye. Take me back. Kugira bime amatwi ibeho. Bime amatwi nari umupeti nyene ava kwa bime amatwi isoke nari umupeti bita Chanella di Burundi. Umunsi umwe nicaye ahantu nabonye umukobwa aza yiruka inyuma yanje afise igiposteri Chanella yiruka koma induru Neri ndaraba inyuma nyene ndiko ndatinya mvuye ku ishure ntambaye uniforme mfise akamoto kubera nari mfise akamoto ico gihe akamoto ngendera ku ishure bona umukobwa araje uwo mukobwa arashika hajyanye afise ico giposteri umukobwa yari yitwa Chanella niwe Chanella namenyereko rero Chanella araza nico giposteri ashise imbere yanje atangura kumbwira je ndagukunda kubera ukunda Neri nanje ndakunda Neri rero naje namukunze kubera akunda Neri nyene twace duhuza aho nyene dutangura histoire za Neri yambara gute wabonye so indirimbo shashe yagiziki tutangura kumenyera ngaho Neri Chanella atangura gukunda Loliloo bukiye mugabo yari umugenzi je namura nka mugenzi mugabo we yabishira mu rukundo pampa abo mu rukundo tayari atangura kunkunda urukundo ruraba gwinshi mugabo abagenzi bambwira ya mukobwa afise abagabo benshi ujya mukobwa nukunyene ujya mukobwa arananiranye wabo ujya mukobwa arakina umuziki après cyavuga ibi bintu ko vyabaye vyinshi ntangura kwiyumvira rero kwandika indirimbo yitwa Bime amatwi kubera amajambo yaciye aba menshi mu mutwe atanguye amajambo menshi cyane mvuga ibintu ndabigenze gute amajambo abaye menshi cyane umunsi umwe umupeti yitwa Yoya araza avuye ku ishure kubera kenshi yarazi muhira nyene umupeti wo muri famille tangura kuvugana ndabwira je ndafise indirimbo shaka kwandika yitwa Bime amatwi ndamubwira nyene un peu histoire yanje vuga tugende kuri plage sawa turatse muduka tugenda kuri plage dushize kuri plage tutangura kuvugana entre nous tukore gute tutangura kwandika refre refre turayironga tumaze kuronga refre mugabo indirimbo nabwo twayihejeje uyo munsi nyene twace dutaha muhira abafise umutante wanje yitwa Farida yaririmba muri Jasmine atangura kumfasha amajambo nyene tutangura kwandika amajambo mu Giswahili yo yaraza avuga no indirimbo tuyivanze tukayishira mu Kirundi no mu Giswahili niyoryoha tutangura kurondera amajambo nyene y'ikirundi tuhindura mu Kirundi bose araza aradufasha nyene twari abantu nkabashika nga batandatu baradufasha kwandika après tugenda nayo yakandi turasubira nyene turayikosora ukuntu twoshiramo amajambo meza pam turaronga amajambo meza aryoshe turashikanira kandi mu bantu bakuze abantu bakuze bayumvise kandi baduha andi maide turonse andi maide tuvuga rero indirimbo irakozwe tugenda kurondera ahantu twokora iyo ndirimbo
indirimbo nibuka yarishwe n'umukobwa yitwa ama muri Etats-Unis niwe yarungisa amahera avuga iyo ndirimbo wikore ninjira ngenda kwanza kwa Bochum ico gihe Bochum arambwira ubufise amanani meza twokora bien nta kibazo twinjira muri studio tuko turakora muri studio nyene twicaye tangura my day turi kumwe na Adomix hamwe na Bochum ndamuhamagara Papa Dogo A wera niwe twari tuzi ko avuza solo bimwe bitabaho turamuhamagara Papa Dogo A araza uva twari twamaze kuba benshi ico gihe nyene bantelefone adija wo muri Angleterre aratelefona ndamubwira ndi muri studio ndiko ndakora indirimbo kunuko avuga c'est vrai OK mukeneye iki moya bon ashaka ko abantu baba leze gusa bage bamere neza ararungika nawe $500 ico gihe ara mahera menshi cyane araza $500 zishise turagura nyene ivyo kurya barazana hajyanye ivyo kurya ivyo tunywa ibiki tutangura gukora turi aleze ivyo kurya biri ibintu byose bimeze bien pam Papa Dogo yarinjiza base Bochum ariko aramixa buke Adomix avuza piano urumva vyari bimeze bien cyane ico gihe baramuhamagara na Imani araza nawe arakorako ashirako kashe yiwe nyene aravuza urumva ico gihe muziki vraiment wakundwa umuntu yumvise ko ukora indirimbo umwe wese yaraza agashiramwo ingufu ziwe ikirundi naririmba nabwo cari ciza cyane mugabo nafashwa n'abagenzi nari kumwe na Bochum yari hajya nari kumwe na Yoya yari hajya mbere wumvise no mu ndirimbo ariyo ama backing arimo amajwi ya Yoya yinjije ama backing mu ndirimbo tangura nyene turakorana twumvikana dushiramo inguvu indirimbo irasohoka isohose ndayisigarana niho rero haje iyo competition mumvise ya indirimbo z'amahoro nca hanze vuga ubu ngiye hanze reka ndayikorere video amasanamu murumvise ukuntu yakozwe nabwo nari niteze gukora amasanamu Burayi mugabo nagenda afata ama image nduga sansere njaye matapirula vuga ibi bintu vraiment foko ndavyerekana mu Burundi babibone kubera imuhira nabihari nyene hanze nyene ahantu hari amapijo aguruka tumenyereye amapijo mu Burundi twakubita nyene aho nyene ukayirya mugabo hari amapijo ayabona aguruka nyene ngasuka ibintu nyene bakama ibintu vy'ivyo kurya ngabisukira nyene zikaguruka muri ico gihe nari umupeti nyene antukaje misi yamize naryohewe vraiment kandi ico gihe umengo hariyo match yari yabaye ya Hollande kandi bari izonganye et puis hari fete nyene kwibarabara bari narose chance shanga mbona bashize ko ibintu byija nyene kubarabara ngenda fata amasanamu nyene meza mu mabato ahantu hatandukanye ndaronga nyene ico kibazo gusa narose niconye cy'abakobwa bose banugikira amahera bose bahuriye ahantu hamwe umwe wese agashaka gutwara Loliloo kandi nari umupeti ntabonye abamama bamwe binjiye no mu clip urababona barimo mena ari gipeti nyene kiri aho mbona abantu bakuze vuga mbe bareba nibaze bareba namukewe ngo nongera na mugabo najya amahera yabo kubera uraze ko amahera atagaruka tasubira inyuma. Take me back. Après umupeti Loliloo nk'uyo concours haza concours rero ya indirimbo z'amahoro genda gukora muri album yanje ari indirimbo yitwa reka nyene ngenda ndayiririmba irasohoka nyene baramane nyene trophée certificat president Buyoya acama rendez-vous genda gushika mu Kirimba ndashitseyo nundi mugore kwanza umugore umwe yitwa Katy Perry yari kuri hoteli nyene kuri Interbank siège ya Interbank imbere hari hoteli imwe nziza cyane yari hari ngendayo ndamusangayo yari umumama yitwa Katy Perry yakora muri ONU nyene arambwira ifoko tubonana kubera iyo ndirimbo nyene yarayumvise arayikunda
turajana gushika kwa president ninjira yene mu kirimba ndamuramusa president wacu yakwigendera president buyoya et puis president nandamuzi kubera yari nawe yari anzi parce que yaramaye certificat et puis arandihira ticket yo kuja muri Hollande donc ukuntu nja muri Hollande gukora yo concert iyo ticket nyene ariyo association yitwa Kibiri uyo mugore niwe yahihagarikira parce que yari association ya president buyoya nyene baranyakira neza shikira kwa Katy Perry nyene ntangura gutembera mfata amasanamu ino nino nyene ruva rero kera byari bigoye cyane parce que twara abastari bahatari twara abapeti nyene mu peti mugabo ntabwo waruzi limite y'ubustar ufise nkabo bakobwa baraje abakobwa bashika nka batandatu bavuye mu bihugu bitandukanye Etats-Unis Hollande abandi bari hajya nyene Belgique undi ava nani barahurira ahantu hamwe parce que gihe nari ngaha nyene bacorera nyene bakandugikira amahera peti uri kuragendera iyo modoka numvise ngo ari umukobwa ikuguri iyo modoka sindayikeneye shaka gushanje imodoka bakangurira indi modoka ijya ngayigurisha ngagurira indi modoka nafise imodoka shika zitanu uyaguze cyangurishiga barancanganya nyene kwera nari umupeti après barahurira ahantu nyene bose batangura umwe je ndakujana muri Hollande undi ndagutwara muri Etats-Unis undi nyene induru ziba nyinshi cyane umwe wese urasigara nga muri Belgique nanje ndababwira jewe naje gutembera sinaje kubasigara nga kandi murazi ko mfise umukobwa twakundana umu ex wanje yitwa Chanella ico gihe twakundana vuga jewe ndasubira imuhira induru ziraba nyinshi gushikaho Katy Perry ababwira murazi rero singene n'umuntu numwe ngaha mwese mugende ije namuzanye ngaha nje nza kumusubitsayo ndakora concert Hollande nkora concert Belgique ngora concert mu Faransa mejeje nyene ahantu hose nagenda fata udusanamu utodusanamu mpejeje gufata udusanamu nyene mvuga pourquoi pas aya masanamu nashobora kuyashira mu ndirimbo narifise indirimbo yitwa Bime amatwi niyo ndirimbo rero ndashaka kuvuga iyo Bime amatwi yakozwe nyene urumva yaciye mu bintu vyinshi gushikaho ndayishikira rero Bime amatwi ntangura gufata amasanamu kuri train mu bato hehe ndaririmba nyene ndirimba nyene ukuntu bafata udusanamu ninjira ahantu bagurisha nyene nani bitari ahantu bagurisha bagirira amasede ndamubaza ko kiti yomfasha atangura kugira amanani amakava ya album yanje shasha yitwa Ishari après ndamanuka n'indirimbo na video shise ngaha Bime amatwi itangura gukora umuti Bime amatwi barandondera mu Rwanda muri tukate wa mupeti twamatumva ni hatari kubera aho namaze gukora concert imwe ku ndirimbo sinzo guhemukira niyo yari yantwaye ahantu hitwa Ibutare kuri université ya Butare après baraza kurondera Loliloo rero Loliloo yinjire Kigali yari ubwa mbere vuga je sishobora kuja je nyene mushaze ko tujana umuntu warayo mugenzi wanje yitwa Fariyazi mutegezo kumutwara nawe ni mu musika c'est vrai baramurondera Fariyazi baravugana bahejeje na Chanella okay vyose barayemera contrat yose barayemera turajana rero gushika mu Rwanda yari ubwa mbere kubera ibintu vya video ni vyari bimenyerewe mu Burundi nari umuntu wa mbere gukora video mu Burundi umva ukuntu vyaciye Papi Jamaica arakora na wundi muntu yari bwakore video ngaha kiretse abadukuriye banyakwigendera Chanjo Amisi cange Christophe Matata baririmba kuri nyene kuri plateau ya RTNB mugabo Loliloo yari mucuranzi wa mbere akoze video mu Burundi mu Rwanda nibari babimenyereye uko nyene cyari uko nyene rero ako gapeti gakora ama video abantu bose bashaka kubona turajana na Big Fizzo tujanye na Big Fizzo hamwe na Chanella gushika mu Rwanda nyentora abastar
badutwara muri muzini nyene hejuru huguruse nyene genda ndamusa abantu bose ahantu hose yari grave abantu bazibira abantu abapolisi abasoda bo mu Rwanda batucunga nyene byari bintu bihambaye cyane kwinjira kuri stade badutwaye muri helicopter yari jewe Farias Chameleone hamwe na Bobby Wine baragenda nyene helicopter irinjira muri stade amahoro abantu bose bakriya byatari abantu bose bararimba bakamiliyoni bande je nari kapiti nyene ngiye kuri stage mukama wanje abantu barapfa yari ngorane barambura amashati nanguye kuririmba ngo kakapeti kacu abanyarwanda barasara stade yari yuzuye barambura impunzu ndababwira abure impunzu bose bakabura impunzu Loliloo yari grave abantu bose ibaze plus de 20 combien mille personnes ubaraba gutya buzuye ahantu hose bambura impunzu nyene bakazungurusha ndagapeti je na Chanella kuri stage nduvubwo wagende vuga c'est grave ibintu nari bwabone n'ubwa mbere twego tumenyereye saga plage abantu baraza benshi me kuraba kuri stage gutya hanye abantu buzuye cyari ibintu nyene ntamenyereye mva ngaho ndagaruka sise mu Burundi baramamagara muri Kongo ngenda muri Kongo shiseyo ngende Bukavu vuye Bukavu ngenda hano yitwa Goma na Chanella nyene tuvuye Goma nyene turasubira kandi tugenda mu Rwanda Gisenyi na hano nyene hegereye amazi pembeni ya Goma abantu nyene baruzura ahantu hose rero Loliloo atangura kuba umustar Loliloo atangura kuba undi muntu adashobora kuca wenyene muri kwibarabara gutya no nagendera muduga kandi bamenye ko ndi muri umuduga bazibira umunsi umunsi umwe sinarimenyereye ivyo bintu ngiye muri ville nyene na boss nari mu muduga nyene ndi mu muduga gutya hanye wa decapotable nari fise akaduga ka decapotable mwa kabonye muri wivu kajya kaduga nyene ndiko ndagendesha nyene na boss pembeni barazibira imodoka nyene abantu abakobwa benshi babarabu autographe abantu bose autographe daraba sinanda bimenyereye ivyo bintu barazibira nyene amafoto dushobora bose atangura aho nyene kubacomera imutwe ushaka ifoto arariha amahera batangura kuri amahera barariha amafoto ushaka bose avuga oya ça suffit na mahera dushaka gutaha kugira ngo tuve hajya polisi iraza iradufasha irurukana abantu nyene turataha cavuga kuva no munsi sinzosubira kugenda je nyene hari umugenzi wanje yitwa Bobsele niwe twagendana nawe hamwe na Farias hamwe na Uncle Crazy cyane Uncle Crazy nyagendana natwe cyane uva nari mfise crew nyene nari mfise abantu banje bo hafi ba Étoile du Centre bandi twagenda imiduga ikurikirana gutya sinagenda je nyene kandi take me back kugira rero tukore video isohoke nyene n'amasanamu meza twashaka impuzu nyene zimeze neza ibirato kwambara neza me muri ico gihe ngira umupeti nyene nkitangura na mpuzu twari dufise twaragenda badutiza abakuru bacu bacece murabizi bamukaya F twagenda twavyukira muhira grand frère ugurura petit bore saa 11 unafata nini hapa grand frère nabonye ufise pataro nziza ya pataro wambara umunsi ile pataro okay twagenda kwa bajeme ba grand frère jeme tukadodora bana grand frère sire training vraiment ariko je nari fise chance kubera naraga petit bacha babwira petit we nakwebeye atu chukwa ibi rero bwa mbere bantiza ngasubiza mushumwa bavuga rero batangura petit wo ku mtoto mzuri au bakiagina mangora lakini bangine bako banazima banabakia nazo bacha bazisigarana bakabakemesha nyene bagakwepa ariko jewe baciye bambwira wewe urasubiza rero reka twambike bakaanza kwa bananipiga manguo ico gihe rero ntanguye rero kumenyekana so indirimbo yanje ya mbere aho ni mbere nyene tugitangura kuririmba mu instrumental après rero turosa abakopine nyene bo hanze nyira aba diaspora bico gihe
Ewa mimi nataka nyimbo nguo moya vile muona sengre neri ameva. Nukuri ko Imana bazirungika. Ijya nyene neri yambaye bakayindungikira. Ijya pataro neri yambaye bakayirungika. Nyene imbuzu nambara zose mwabona Loliloo yambaye nyene ama pataro manini ya ibirato nyene bigezweho amastile vyava hanze. Kubera nakunda nyene amasheni ya argent ya oro ibiki zarama argent pur mugabo zava hanze. Ego navuga je shakiki bakarungika shakiki bakarungika kubera mu Burundi zijya munzu nabwo zari zihari cange ukumva abagenzi nyene mu mutumba bapata kango kazuri Loliloo ari akauzu keza zana muhira bakabafatisha amahera. Urumva rero ibintu twambara vyose vyava hanze. Abagenzi banje bari hafi yanje ico gihe kwa bashanitesa bafariyazi banani kiweka tu chini niweka chini tu akiri bara abagenzi tukasangira nyene na mimi nikimkeba nikiona kora kango kazuri swebeshana acha ntwara nanje ngagenda kwambara bara abagenzi nyene twasangira ibintu byinshi cyane Farias Sosokey abonu bantu twahuza Étoile du Centre Romeo Daddy DJ DJ Daddy rumva byari byisi cyane. Mugenzi yari hafi cyane uwundi yari Rig Dog yari mugenzi wanje kwanza twari nkuko tusangiye groupe mugabo abo nagendana nabo cyane yari Farias DJ Daddy Alpha System hamwe na Romeo Étoile du Centre twakundana twasangira byinshi twarabagenzi mugabo ubunye ibintu byahindutse turakuze umwe wese afise umuryango wiwe umwe wese yafise uko abaye kera twahuza byinshi nivyo bintu nabonye abacuraranzi bubu badafise kuba n'abagenzi bo hafi mukamenya ukuntu mufashanya mukamenya ukuntu muhana mayide muri ico gihe nari mfise abagenzi sinovuga ko bara abagenzi yari famille yanje famille yanje Farias Uncle Crazy change Baby G nani ba Romeo Étoile du Centre Passy Willy yari famille ditwara abacuraranzi ngo umwe wese ari umucuraranzi mugabo on était une famille. Umunsi umwe haza umukobwa nyene mwisi ico gisanga sizofa ndacibagiye haza umukobwa w'umwarabukazi Loliloo je shaka kubona Loliloo araza uyo yazanywe na nani bosi wo kuri Saga Plage yari Bosco wo kuri Saga Plage yaraje amupresenta kuri twebwe nyene umukobwa nyene ubona ko abafise amaheri wabo naraga petit busi nyene avuga ngo tuhure tugende wabo kubaramusa okay turagiye tugiye ubwa mbere turasohoka ubwa kabiri umukobwa araduhamagara nari kumwe na Big Fish sinarinzi ivyo yarodera nari mu petit pap umukobwa araza ebana Fizo nyene atangura kubita imistari je nari gipeti kiraho gusa nitwengera gusa mbona ibitu gani mbona nani arasohotse umunani wiwe mu grand frère wiwe asohoka na pistole nyene twicaye ngubunye twinjiye mu rugo nyene hariyo abashugwe ngahajyanye akamoto twagendera ku kamoto ico gihe twarafise batwita ngo Simo Etienne twarafise akamoto kacu twagendera ko turi babiri Kadrago aka sheriff plutôt tap tubona grand frère wiwe arasohose wera abana bo mu cité ico gihe ugiye kuri mu quartier asiatique bakubona ngumubandi nyene ko twambaye nyene abamerike tukubise nyene ibihuzu bikomeye nyene uravye gutyo ukavuga iki cyana cyo muri Etazini tugenda nyene dukubise nyene dushize ko tuvuga uno munsi turica twasoka ma 19h gutyo 20 yari mu ijoro tubona grand frère wiwe arasose na pistole ngo bari hehe mama yake na mama turasimba urugo dusinzi urugo tugwa hari inyuma
Farias na moto huyo, na mimi namkimbiza nyuma, tunaenda tunakimbia, tunasukuma, tukaenda nyene twisunika, arayatsa nyene ujya mu grafra twiruka inyuma nijya ngoho twinjira mu munanigo cyane mu ibarabara. Urabona ngo usohose Asiatique urakata nyene ukinjira hariya kuri plage. Mungu wako wakuwa we. Turahura n'igikamyo kimwe gucyanye, ico gikamyo cyari gifise itara rimwe. Urumva kirafise amatara abiri mugabo rimwe niryo ryaka kandi yari mwijoro. Twe twibaza ngo ni moto. Tugenda gerera motori dushise imbere gucyanye tubonye ijya kamyo ni kamyo Farias ndo ko aratembeza moto. Jewe ndasimba. Farias na moto moto iramugwako umusingi. Ngenda kumukurayo. Brother, be quiet. Uzuraga arafise na ni cicatrice. Afise cicatrice no kuri no rutokera. Akantu kameze ukuntu. Ndamukura kwijya moto. Be quiet. Haukona gari kamyo. Ndamukura gende icara pembeni. Turasoka nico gisanga cyacu ca mbere. Gisanga ni bingi tumetutokeaga. Me ico gisanga sizocibagira kubera twahaswe. Take me back. Rero ubunye shaka ndabereke clip ya Bime amatwi, ndababwire na ama obstacle twahuyeyo cyangwa ibintu byiza twakozemwo, hanyuma muraza kutwandikira utubaze turaza kubishura byerekeye izo commentaire. Ahanye bo narivuye kugura guitar, sinzi ko mubona ndatwaye guitar, ico guitar na gihawe na Katy Perry. Uyo muzungukazi ninje ahantu uvuga ntegerezwa kumenya kuvuza guitar. Ndi mucuraranzi me ntegerezwa kumenya kuvuza guitar. Niyo nacingura ico guitar. Yaciye akingurira Katy Perry nyene avuga jewe nani yanje niki guitar. Aho nizanyoni nababwira mu Burundi nibwo bwa mbere mbona ibintu mu Burundi zo tubwira ko tumesha mariza size yakuna black. Mugabo urabona unazizungurusemwo fise nyene imiceri gucyanye ziraza zikagusimbirako nyene bya muntu ubona ari nyuma ujyanye ari yavyimvye ujyanye kwa nariya ntene ndangretere lakini cyo gituntu kwa natako kurudia Burundi ashaka kugaruka mu Burundi mugabo yashaka ko nja muri Angleterre. Aho nyene nari mu bato ni mana amabato nyene muriha amahera mukazunguruka nyene mukaraba umuji kubera Pays-Bas canke Hollande igizwe n'amazi hagati hariho amazi nyene uraca ukagenda uraba nyene ahantu ufata amafoto ariko je naririmbiyemo. Moya hapo uyu unye yaba muri nani muri Etats-Unis niwe yashaka konja muri Etats-Unis umukobwa umumama nyene umuzungukazi mugabo ico gihe nashaka kugaruka mu Burundi nivyari kukunda ko ngenda muri Etats-Unis. Yego aho nyene ahantu nyene hari nyene amaduka atandukanye ugura ibintu nyene nahaguze n'ama écouteurs yanje. Nubwo bwa mbere mbona inzu ndende ingana gucyonyo abonye ukuntu ndayiraba nyene nuko ari bipofoka kameme biraboneka. Ahonye nababwiye ko hari match yari yabaye ya Hollande sinzi equipe bari bakinye bari batsinze rero bari ahantu hose hari ibipupe nyene abantu bambaye ibipupe ukibazana igipupe kagendo gikora kumbe n'umuntu agatango nibiki wewe nagifashe nyene kumbe n'umuntu yambaye igipupe. Rero n'umwana ujya mu Katy Perry yanyereka ahantu nyene hatandukanye nyene naniwe yamfashije gukora yari umu queen video wiyo video mugabo nabwo twahuza we yavuga iki Hollande je ngavuga igifaransa byatugoye gatoye mama wiwe niwe yadufasha gusigura ivyo akora ivyo atufasha uva ama obstacle yari menshi cyane
aho nyine ahantu nyine hatora amabisi, hari amabisi atora abantu nyine bakagenda bagasohoka bakagenda kuraba umuji, rero ahantu hatandukanye nace mfataho agasanamu ndiko ndaririmba. Abura abagenzi, umwe yitwa Saido yarafuye, undi nawe yitwa Mami bo muri Hollande nyene, aho ni après gukora concert yanje bari baje muri concert yanje muri Hollande, concert ya mbere ngoreye muri Hollande. Mbere nari umucuranzi wo mu Burundi wa mbere muri generation yanje kugenda gukorera kuja hanze muri Europe. Bakidumu bande bose ni bari bwage bajeyo ba Farias, oya nari uwa mbere Lolilo kuja hanze muri Europe. Urumva nagiye muri Hollande ndakorera concert. Ganisha kuducanisha ahonye rero nibajya abakobwa nyene nababwira, uwundi nguyo yicaye pembeni yari yavuye nyene, yari yavuye Australia, nujya muzungu yari yavuye muri Etats-Unis, hajya nujya wundi twari kumwe yari yavuye muri Angleterre. Bose bashaka ko umwe wese bari kungabura none bari gutwara ibihimba, umwe wese yashaka ko nja mu gihugu ciwe, mugabo jewe nari umupeti nyene mvuga oya sintegerezwa gusubira muhira. Iconara oya ari nyuma nujya wo muri Angleterre, numu ex nyene dufitanye abana babiri, nawe yashaka ko nja muri Angleterre, mugabo ico gihe ntivyakunda, nari kumwe na Chanella. Ego bazomaringwi bacanira amabuye, bima amatwi bazovuga baruye, ikindi biyumvira atari uguteranya. Aho rero apo mekwa ni probleme vraiment muizo tapirura ari ubwa mbere mbona tapirura niyo kashira ukuguru kavuga ndagiye kugira ngo udugeyo warindira nyene ugafata icyuma ukadugara ari icyuma ukavuga je ndaguye mama yangu. Ego rero bwari bwa mbere nari gipeti nyene, mugabo naduze kuri izo tapirura ndaziduga ko vuga ibintu birabaho ugahagarara gusa kikakuduza buke buke, datinya ni bala. Abose nabagenzi Moses hamwe na nundi umusista bari baje muri concert yanje. Uwase kuvugwa yaheze munda kwa nyina, ibazavuga imyaka. Aho rero ni gihe nshaka gusubira inyuma, nanagiye kugura utuntu nyene nzana nyene muri Afrika, nyene ni pembeni ya airport, gura ibintu nyene bitandukanye kugira usubire muhira. Ivyo bavuga nivyabaherana, ibibaryohera kugira tuvugana, ibibahimbara kubona dukundana, baragerageza kugira ngo twangane, bagacika nino ngo duhebane, bagahigima. Aho rero yari discussion nini ya cyane itabaho, mbe nababwira urumva yavuga je abakobwa bose bari nga sishaka numwe, sifoko tugenda muri Hollande, nanje ngenda ndamubwira vraiment ngo era kwanza ibi bitu vraiment musinisumbuye kira mwana njimake barabukuntu batwicira umubano yamara baby azo kunyangisha je. Aho rero kuri aeroport rero ndiko ndasezera nyene ngenda, aya babonye sohoka
naco bazokora iwawe narashitse amatwi ahonye hitwa nani Rotterdam kubera twari Amsterdam tugenda Rotterdam gutemberayo ndafata ama image nyene genda nerekana Hollande kubera Hollande ifise nani nyinshi zitandukanye Amsterdam Rotterdam ariko Rotterdam nyene urabona ko amazi ni menshi singa Amsterdam vyabihuzu rero twambara bivuye mu maitazini vyabisengre nyene bigezweho vy'abacuranzi bakomeye muri ico gihe nk'ivyo rero naho nagiye muri magasin haruguru ndabona nyene haruzuye impunzu zitandukanye ibi jacket ipataro amasheni vuga mama yangu ndabitwara muri Afrika ca nishanje aho nyene naje nguze ikintu ndanishanje ubwo nyene sidagisiga yamabato twabwira murariha nyene akatembera ahantu hose ugenda ubona nyene ubona Amsterdam ukuntu imeze nahonye ahanye ni Rotterdam nyene kuna ni kuri ero nani ya Rotterdam station ya ma metro aho ma metro aherera nyene mugasoka histoire iri ngaho rero ni bala ni grave Amsterdam ararekuriwe ibintu vyerekeye amachambre ganja bangi rero narinje barabishira no mu vyo kurya utabizi narinje nyene mbona amagato mvuga yemwe gaba amagato ndayake ndajya kuri gato baranzanira gato ndiye gato mama we kumbe pamo mo bangi sikona kuiwa ndio kwa mara kwanza nilikuwa kipeti tunakula kula bakanambia pamo bangi umo sana anza kuona macho malenge clip hapo zisinge mariza sinari kuikora vraiment nace nambara marodi barampa amazi aho twagize nga stop ishika nka 15 minutes 20 minutes kugira subire kuba Loliloo kubera nataye ubwenge kubera izo gato batureke nituzohebana mama bimama twibazovuga baruye nakindi aho rero amazi ava mu kuzimu simba gucyanye nyene nubwo bwa mbere muri ico gihe mu Burundi twari tubizi amafontaine ariko ahantu hari pla utabona aho amazi ava nyene ava mu kuzimu simba hejuru vuga ntore ama image ngaha bakwereke mu duteranya bazomari nkwi amastati mwibarabara hari amastati atandukanye nyene y'abarwa babo nagenda nyene ngafata ama image kugira nerekanye muhira aho nari cha gitari vuye kukigura ngiye kumugonye ku aeroport rero aho bariko baransezera tiko ndaraba mu amavyo ariko arashika ndaguruka nyene atanduka kubera ni aéroport international hariyo plus de 100 avions zimwe ziraza zindi zikagenda rero ahonye utagize gafe iragusiga ugasigara mu gihugu cy'abantu utabizi aho hose ndiko ndasezera nyene ndabasezera ndababwira ndagiye nyene association kibiri bari ngaho abagenzi banje Kitty Perry bari ngaho bose nari naherekeje n'abantu benshi cyane aje niko ndatelefona Irene amatelefoni yari yamaze kuza ndiko ndatelefona muhira ndababwira ko ndagarutse ndiko ndaza barindire kuri aeroport aho ni kuri kwa roi wo muri Hollande nyene urariha ukinjira mukagira mukinjira nyene mukabona ibintu vya kera ni yabo imico yabo kunumeze nkamize yego
take me back. Rero nashaka ntora kanya ndabashimire merci beaucoup gukurikirana ikiganiro cyacu ndashimiye cyane abagenzi banje twakuranye abastari bagenzi banje twaciye mu bintu byinshi gushika no munsi twabaye abapapa dufise abana dufise imiryango me nitwibagira aho twavuye dushobora kuhibagira kubera ubuzima burahinduka mugabo umuntu nahinduka sigara wa wundi ashobora guhinduka vyiyumviro cyangwa ubuzima me usigara urujya muntu nyene hanyuma nshaka nshimire cyane abafanzi bacu ababosi bacu ukuntu mu vyifashemo neza akazi mukora ingufu mushiramwo kugira umuziki wo mu Burundi utera imbere muradufasha cyane bera ababosi banje vyo mukora ni vyinshi sinobivugira nga hanyuma indirimbo yanje shasha naso indirimbo yanje shasha yitwa pole pole munjire kuri YouTube yanje mukurikire ni Loliloo Simba muduza ama views murazi ko nagura ama views jewe ama views yanje ni original vyo kugura nibirimwo rero ni mwebwe nkeneye muduza ama views merci beaucoup hanyuma ikindi kintu niri kuri YouTube gusa iri muri distribution murinjirayo hariho ama iTunes Spotify ni nyinshi mwinjiremo nyene mu command indirimbo mugira ama challenge kuri TikTok ivyo ni vyize vraiment mugire subscribe like comment and share mu bintu vyacu muzoba mukoze cyane merci beaucoup ndabashimiye cyane ndabashimiye kubona nashitse ngaha muri studio yacu ya Jimbere magazine ndashimiye Jimbere magazine mu vyo muriko murakora kugira umuziki indundi utera imbere ndashimiye Kabos nyene kubona yanzanye ngaha kugira tukore ikiganiro n'ababosi bacu bari nyuma y'amakamera mwese vraiment much respect mu kazi muriko murakora mubandanye mukora gucyonye murakoze cyane